Ubutinyanka ni igihe kiranga ubuzima bw'abigeme n'abakenyezi kuva mu buyabaga gushika mu gihe cyo guca imvyaro. Ico gihe kivugwamo vyinshi, ukuri hamwe n'ibinyoma. Ngibi ibintu bitanu twomenya ku butinyanka. Ubwa mbere, ukwezi k'umwigeme kumara kenshi na kenshi iminsi 28. Naho biruko haraba uko kwezi kumara iminsi iri hagati ya 21 na 35. Nico gituma kuri bamwe usanga amatariki yo kuja mu butinyanka yegeranye, ku bandi naho ugasanga haca igihe kinini hagati. Ubwa kabiri, ukwezi gutangura umunsi wa mbere umwigeme aboneka amaraso y'ubutinyanka, kugahera asubiye kubona amaraso ubukurikira. Kuri bamwe iminsi y'ukwezi kwabo ntihinduka. Umuntu akwiye kwegera abaganga igihe cyose agize akamubakiye kubijanye n'ubutinyanka. Ubwa gatatu, birashoboka ko umwigeme asama inda mu gihe agize imibonano mpuzabitsina ari mu butinyanka. Ku bigeme bafite ikiringo kigufi, igihe c'agasamu kirashobora kuba cegeranye n'igihe c'ubutinyanka. Aho naho ico twomenya ni uko intanga, ni ukuvuga imbuto z'umuhungu, zishobora kumara iminsi iri hagati y'2 n'5 zikomeye igihe ziri mu bihimba vy'irondoka vy'umwigeme. Muri ico gihe, iyo umwigeme yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ari mu butinyanka, igihe c'agasamu kigahurirana n'uko izo ntanga zikiri mu bihimba vy'irondoka vy'umwigeme, nta kibuza ko asama. Ubwa kane, amaraso aza mu gihe c'ubutinyanka ntava ku gukomereka canke ku ndwara. Mu bisanzwe, ku kwezi, igitereko c'umwigeme kiritegurira kwakira imbanyi. Hatabaye agasamo, uduti tw'isaso ryo mu gitereko caye citeguriye kwakira igi ryovuyemo umwana turacikagurika. Hagaca hava amaraso aribwo butinyanka. Ubwa gatanu, ubutinyanka ni igihe gisanzwe. Nk'uko twabibonye, ibiba biriko bibera mu mubiri w'umwigeme mu gihe cose c'ukwezi, nta ngaruka bishobora kugira ku buzima bwiwe bwa misi yose. Mu gihe c'ubutinyanka, hari abigeme bagira ububabare. Ivyo navyo twomenya ko ari bisanzwe, ata kibazo biteye. Ariko rero, iyo umwigeme yumva ababara cane, yokwitura abaganga bakamusuzuma, bakamufasha. Ubutinyanka ni ikimenyetso c'umubiri ukora neza.